Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba. Bob Rugurika ahejeje gutanga umuco ku bijanye n'urupfu rwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yemera kumigumya asesa amaraso y'abana b'u Burundi aho kugira ngo acakire inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bob Rugurika mu byo yatangaje harimo n'amakuru avuga ko leta iriko irategura ibitero bikomeye cyane ku banyagihugu bikaziturirwa igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarwanya leta Gitega kugira ngo yiyeze mu makungu agaragaze ko atakintu na kimwe atakoze, ahubwo ko abarwanya ubutegetsi bwe harimo n'igihugu cy'u Rwanda aribo bashaka kugumya bahungabanya umutekano ku gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufise ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasamambike we b'umugambwe uri ku butegetsi aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yateguye ibitero bikomeye cyane bizakorwa n'iperereza amaze bigashirwa ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ibyo bitero bizasiga bihitanye abanyagihugu batari bake nyuma y'uko igitero cy'amagrenade bimaze iminsi biba mu gisagara ca Bujumbura byabonetse neza ko ari ibitero byateguwe na leta, akaba ariyo mpamvu ashaka kwiyeza kugira ngo akore ibindi bitero bikomeye cyane bizasiga bihitanye abasivile batari bake, amaze avuga ko ibyo bitero byakozwe na Leta Tabara ifatikanije n'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bati kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ahisemo kugumya asesa amaraso y'abarundi? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arungukira mu kusesa amaraso y'abana b'abarundi? Murazi abasoda bariko baragwa muri Kongo byose biturutse ku bukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi abo iperereza ririko riranyuruza muri no minsi cyane cyane abiganjemo abanywanyi b'umugambwe seneri bayoboka umushingamateka Gatorwasa. Murazi amabi ariko araba ngaha mu gihugu cy'u Burundi atagira izina. Ibyo byose abarundi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye aribyo ari gushira imbere gusumba ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi birimo ibura ry'igitoro ndetse n'iduga ry'ibiciro, aho benshi bemeza ko aho ibintu bigeze igihugu kigeze ahatemba, aho kitakinabona amafaranga mva makungu, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'utubonetse rwose atujana hanze y'igihugu kajya kutugura amapariseri n'amazu azimbye. Ibi byose nyine bikaba biriko biratuntuza abarundi batari bake babona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataho buzigera bushikana abarundi, kandi benshi bakemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye naho abarundi bamutwenga ariko abarundi batwenga babaye ko mu minsi iri imbere bagiye kumufata bakamubaza kuri ano mabi yose ariko arakorera bene Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, uwecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri s'abone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari ibitero byo guhungabanya umutekano biriko birategurwa n'akarwe k'iperereza. Bob Rugurika niwe yabitangaje, kandi akaba yagize n'icyo avuga ku bijanye n'abashaka kwica Generali Arengiyome Bunyoni, mu gihe andi masoko yemeza ko Bunyoni amerewe nabi rwose, amagara ariko aramucika. Abandi bakemeza ko ashobora kuba yaramaze no gucikana n'igihugu ca Tanzania, kikaba kiri muri kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaramaze kubivugana Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye amaraso ariko arasesa y'abana b'abarundi arayabazwa mu minsi iri imbere.
umuyobozi w'iradiyo RPA Bob Rugurika amenyesha ko hari ibitero byo guhungabanya umutekano biriko birategurwa n'akarwi k'iperereza kegereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bizoheza bikegekwa ku batavuga rumwe na leta hamwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko biherutse kuba mu gisagara ca Bujumbura. Ibi yabishikirije mu makuru yo kuri radiyo RPA yo kuri uyu wa 24 Rusama 2024. Bob Rugurika avuga ko afise amakuru akwiye ava mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mugambwe hamwe n'abari muri leta, avuga ko hari ibitero biriko birategurwa n'akarwi k'iperereza kugira abavyegeke ku batavuga rumwe na leta hamwe n'igihugu cy'u Rwanda kimaze umunsi igihe cyegekwaho amabi yose abera ku butaka bw'u Burundi. Bob Rugurika agira ati nyuma y'ibitero byama grenade biheruka kuba mu gisagara ca Bujumbura, amakuru dufise nuturiko turahabwa na bamwe mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, haba abari muri leta n'abari mu mugambwe eka mbere n'abasomambike biwe, bavuga ko hari umugambi wo guhungabanya umutekano bizokwegekwa ku batavuga rumwe na leta hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo mugambi ugayitse uriko rategurwa mbere no mu ntara ya hagati mu gihugu, n'abariko barabitegura n'abazobikora barazwi kandi bose dufise amazina yabo turashira hanze mu minsi iri imbere. Abantu benshi bamaze kurambirwa n'ibiriko biraba mu gihe hari hakwiye kuboneka umuti w'ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi na cyane cyane ubukene bwugarije abanyagihugu. Ibi bintu ntabyo nyine bikaba biboneka neza ko biriko biraza bisonga abanyagihugu basanzwe bibereye mu ngorane zidahera. Dusaba Ndayishimiye kureka uwo mugambi ugayitse ahubwo atorere inyishu zihanze igihugu cy'u Burundi. Uwo arongoye iradiyo RPA abandanya avuga ko hari n'umugambi wo kugandagura wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, ukozwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakoranye n'iperereza, ndetse akemeza ko ashobora kuba yaranishwe kuko amakuru ashika ntahumuriza, kuko hari abavuga ko ashobora kuba yaramaze no kugandagurwa. Bob Rugurika arongera ati mwarabonye ejo bundi umukobwa wa Bunyoni bamusaba amananiza ngo akure impuzu zose igihe yari amugemuriye. Amakuru dufise ava mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga Bunyoni ashobora kwicwa umwanya n'umwanya, kuko Ndayishimiye yarahiye ararengwa ko Bunyoni atagerezwa kwicwa. Rero umuryango wa Bunyoni uhagabira kuko ntawuzi inzira bagiye kubicishamwo, ariko umugambi wo kumwica urahari kandi wamaze no gutangura gushirwa mu bikorwa. Akaba ariyo mpamvu ejo bundi banze ko umukobwa we yinjira ngo agiye kumugemurira. Iki gihe igihugu cy'u Burundi gifise ibibazo byinshi haba muri politike no mu butunzi bikeneye inyishu irama. Rero biteye isoni kubona hariho abaguma bashaka gusubiza Uburundi inyuma no kubuteza imbere. Abarongoye ubutegetsi bari bakwiye gukemura ibibazo bihanze Uburundi, maze Uburundi bukagira ijambo haba mu karere no ku yindi migabane, kandi birashoboka. Ikibuze ni ishaka no gushaka gusa n'abategetsi babereye bwo gutwara igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu biriko biravugwa ku mushikiranganji wa mbere birateye ubwoba. Bob Rugurika aremeza neza ko ibiriko biraba ndetse n'ibyakorewe umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni byemeza ko Bunyoni ashobora kuba yaramaze no gucikana, ariko bakaba batarabishira hanze, bakaba bashaka insiguro bazabiha. Akaba ariyo mpamvu banze ko umwigeme we aza kumuraba. Murazi ibyashikirijwe na Marie Louise Baricako, nawe wavuze ko ibyakorewe umwigeme wa Bunyoni biteye isoni kandi ko bidahuye n'akaranga k'u Burundi. Ibyashikiye umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni biteye isoni ku gihugu cy'u Burundi. Marie Louise Baricako akaba yavuze ko rwose uyu mwubaha General Alain Guillaume Bunyoni naho yakoze amakosa menshi, ariko adakwiye kwicwa, kandi ko umwigeme wiwe adakwiye gufatwa nk'uko yafashwe. Kubona babitinyuka kumwambura impuzu zose n'agahuzu ko munsi ni ibintu biteye isoni. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye bizagenda gute mu gihe b'abakobwa biwe babigemewe bazaba ariko barakurwa impuzu zose? Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bizagenda gute igihe babigemewe bazaba ariko barakurwa impuzu? Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme babaharanira amahoro n'umutekano,
avuga ko ibyashikiye Joy Akimana umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni ari akamaramaza mbere biteye isoni ku barongoye igihugu cy'u Burundi, aho umuntu ategekwa kwambura impuzu zose yambaye agasigara ari ameze uko yavutse. Marie Louise Baricako asaba ubutungane bw'u Burundi gukurikirana abategetse umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni kwambura impuzu zose ngo bamusake igihe yari agemuriye umubyeyi wiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni nyuma yaho kuri uyu wa 22 Rusama 2024 aho umukobwa wa Bunyoni Joy Akimana ategetswe kwambura impuzu zose kugira ashobore kubonana n'umubyeyi wiwe igihe yari amugemuriye. Umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni Joy Akimana genekerezo rya 22 Rusama yaragiye kuraba umubyeyi wiwe amugemuriye aho asanzwe apfungiwe mu ibohero rya Gitega. Ntibyamworoheye kuko yategetswe kubanza kwambura impuzu zose yambaye hamwe n'agahuzu ko munsi, ibyamutangaje cyane ku buryo yashoboye guhamagara abajejwe ibohero rya Gitega nabo bamubwira ko ariko biri ategerezwa kwemera kwambura impuzu imbere yuko yinjira akabonana na se wiwe. Yaragerageje kuvugana n'usanze aburanira Bunyoni ariko biba impfagusa, aruhira gusubira inyuma batabonanye na se wiwe n'ibyo yamugemuriye abisubiza inyuma. Ku bwa Marie Louise Baricako arongoye umuhari n'amahoro w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano, avuga ko ibyabaye ku mukobwa wa Bunyoni biteye isoni ku gihugu mbere, agasaba ko ubutungane bwari bukwiye gukurikirana abategetse ko Joy Akimana yamburwa impuzu zose. Agira ati nakamaramaza biteye isoni kubona umuntu ategekwa kwambura impuzu zose yambaye agasigara ari uko yavutse. Nimbonera karimwe mu gihugu abategetsi Joy Akimana kwambura impuzu zose ngo bamusake kugira ashobore kubonana na se wiwe, bakwiye gukurikiranwa mu butungane bahanwe uko n'ugutitura akaranga k'abarundi. Benshi bati rwose ibi byose nubwo byategetswe na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yarakwiye kubihanirwa bivuye inyuma, kuko biraboneka neza ko atanguye no kuta karanga abarundi. Benshi bati n'akataraza Ndayishimiye azakazana kuko birateye isoni ibyo ariko arakorera General Alain Guillaume Bunyoni, mu gihe abenshi bavuga ko n'ubundi byanga byakunda nawe ibyo ariko arakora azabyishurwa. Intara ya Bururi, komine Matana, abanyororo barapfungiwe mu gasho ka komisariya Matana baratabarizwa, bama basohorwa n'umurongoye iyo komisariya Dusabe Desire akabakubita amahiri menshi. Nk'uko amakuru ava mu bakozi b'iyo komisariya abyemeza, abanyororo bahapfungiwe bakubitwa minsi yose. Uwo mu komisariya Dusabe Desire yama asohora abanyororo minsi yose mu gatondo no ku mugoroba akaja kubakubitira muri iyo nzu asanzwe abamwo. Niyo nzu asanzwe abamwo niyo asanzwe abakubitiramo igihe kinini cyane. Komisariya Dusabe Desire akora ibyo nk'igihano kuri abanyororo kugira kandi bashikane bamuhe igiturire, kuko na benshi bahapfungirwa igihe kirekire bivanye n'uko baba babuze amafaranga yabaciye. Hari n'abahamara ukwezi kurenga. Ikibabaje cyane benshi bapfungwa atacaha kibagira. Abahapfungirwa n'umurengera kandi birateye isoni ibyo bakorerwa. Igitangaje kinababaje iyo haje ubugenzuzi abo muri parike canke abajejwe agateka ka muntu, abanyororo baca bakurwa mu gasho bakabanyegeza muri toilette zo muri salle ya Messe de Police de Matana kugira abashitsi ntibabone ngo bashikirize ingorane bafise. Abakozi bakorera muri iyo komisariya bababazwa nuko abajejwe intwaro aho imatana bazi ayo mabi ariko ntibatabare abo banyororo bahohoterwa mu gatondo no ku mugoroba. Baratabariza abanyororo henshi hashoboka, basaba umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH kuhishikira bagatabara abanyororo bariko barahura n'akaga gakomeye cyane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.